Ndi niteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira mu ntara ya Cibitoke hari umugore yiciwe mu mirima yiwe ni inkuru ibabaje ni inkuru iteye agashavu cane uwo mugore yarishwe umugabo wiwe nawe harakomereka cane bari mu mirima mu gatondo ko kuri uwa mbere kuri transversale ya 11 ku musozi wa Rusiga muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abanyagihugu barafise amakenga kuri urwo rupfu bagasaba ko hoboneka umuco kuri iyo dosiye bakaba banasaba ko abicanyi boronderwa bagafaswa bagahanwa n'ubutungane buramatari wa Cibitoke haremeza ayo makuru akavuga ko amatohoza ariko araba iryo bara rikaba ryaraguye mu gatondo ka kare kuri uwa mbere kuri transversale ya 11 umusozi wa Rusiga aho umupfasoni afise imyaka 40 yararaririye imirima y'imyumbati yiwe yishwe n'abantu bataramenyekana umugabo wiwe nawe akaba yarishwe atemagujwe umupanga vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ni inkuru iteye umubabaro nayo kandi Igitega dosiye y'umumenyeshamakuru Gerard Nibigira ibandanya igora kurusha dosiye y'umumenyeshamakuru akorera radio Isanganiro mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi yahawe parake uwo mumenyeshamakuru nubwo biruko ntiyabajijwe n'inyamiramabi kandi ari igipolisi cari camuhagaritse kuwa 30 ruheshi guheze kuwa 10 ruheshi niho mugenzi wacu yamenya ko dosiye yiwe yarungitswe muri parake ya Gitega ivyo akaba yarabimenye nyuma yo gusaba inshuro nyinshi komiseri arongoye igipolisi muri komine ya Gitega Jean Pierre Ndikubwayo kumusubiza amatelefone yiwe ngendanwa akavyanka vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi amaradiyo Isanganiro ndetse nabonesha FM yanyiwe gukurikirana urubanza rw'umumenyeshamakuru Kenny Claude Nduwimana abo bamenyeshamakuru b'amaradiyo yigenga uko ari babiri babwiwe ko batabanje kubisaba imbere y'igihe urwo rubanza rwabereye muri sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura kuri uwa kabiri yari intahe y'icese uko bisanzwe mu manza zishashe mu ntahe y'icese amaradiyo akorera mu Burundi ntategerezwa kurondera impusha zo kuzikurikirana ariko umucamanza canke uwuserukira igipolisi canke igendereza nibo bashobora kureka abamenyeshamakuru gufata amasanamu canke bakabanyira vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi hano hari n'inkuru iteye agashavu ndetse inababaje nuko ingoro y'umugambwe Frodebu yononywe n'abantu bikekwa ko hari imbonerakure imitakataka abanywanyi b'umugambwe Sahwanya Frodebu muri zone mitakataka muri komine n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi bariyamiriza ibikorwa vyo kutihanganiranira muri politike ingoro y'uwo mugambwe yarononywe n'abantu abanyagihugu n'abanywanyi b'uwo mugambwe bavuga ko ari imbonerakure no kuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi iyindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ivuga ko ari ibikorwa vyo mu myaka yarenganye mw'ijoro ry'uwa gatandatu ruheshi amabara y'uwo mugambwe hasizwe ku nkome z'iyo ngoro y'umugambwe yarahanaguwe asubirizwa n'ivyirabura urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ruradomwa ko urutoke n'abanywanyi ba Frodebu
sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa wewe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka ka zina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'amagara y'abantu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndabandanya kukwipfuriza kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko hari umugore yiciwe mu mirima yiwe mu ntara ya Cibitoke uwo mugore yarishwe umugabo wiwe nawe arakomereka cane bari mu mirima mu gatondo ko kuri uwa mbere kuri taransiverisare ya 11 ku musozi wa Rusiga muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abanyagihugu barafise amakenga kuri urwo rupfu bagasaba ko hoboneka umuco kuri iyo dosiye yabasaba ko abo bicanyi boronderwa bagafatwa bagahanwa n'ubutungane buramatari wa Cibitoke aremeza ayo makuru akavuga ko amatohoza rikaraba iryo bara ryaguye mu gatondo ka kare kuri uwa mbere kuri taransiverisare ya 11 umusozi wa Rusiga aho umupfasoni afise imyaka muri 40 yararaririye imirima y'imyumbati yiwe yishwe n'abantu bataramenyekana umugabo wiwe nawe akicwa atemagujwe umupanga ikiziga c'uwo muhisi catowe hafi isaha zitatu kibonywe n'abandi barimyi bari bagiye mu mirima yabo umugabo wiwe nawe nyene yarakomeretse muri ico gihe yagerageza kurwanya abo bicanyi ivyo akaba ari ibivugwa n'abapolisi uwo mugore n'umugabo wiwe bari bafise ubwoba bwo kwanka itongo ryabo kandi ivyo bimbuye ntinyagwe bafashe ingingo yo kurarira ijoro ryose imirima yabo nuko akaba ariko babandanya bavuga umwe mu bahuza ku mutumba akaba avuga ko ivyo vyabaye mu gihe abantu bari mu matongo bayatswe agashikirizwa abategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe n'intwazangabo zo hejuru hitwaje ngo ni amatongo ya leta umutama w'imyaka iri muri 80 akaba avuga ko ayo matongo yari mu minwe y'abarimyi kuva imyaka n'iyindi yaratswe abasangwa ahabwa abayoboke b'abanywanyi n'abayoboka umugambwe uri ku butegetsi mugabo buramatari wa Cibitoke arahakana ivyo vyagirije agasigura ko leta iriko iragarura amatongo yayo ahavuga ko yari yahawe Kojeriko arahakana kandi ko amatongo yakwa abayabamwo agahabwa abari mu mugambwe uri ku butegetsi Kareme Bizoza haremeza ivy'urwo rupfu akavuga ko amatohoza ariko araba kugira ngo haboneke abakoze iryo bara ryahitanye umuntu ndetse rigakomeretsa abandi ndetse yewe n'igituma ivyabaye akaba avuga ko abazokwagirwa n'icaha bazohanwa hisunzwe amategeko igihe bazoba bafashwe nayo mu yandi makuru kandi nuko dosiye y'umumenyeshamakuru Gerard Nibigira ibandanya igora kurusha dosiye y'umumenyeshamakuru akorera radiyo Isanganiro mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi yahawe parake uwo mumenyeshamakuru nubwo biruko ntiyabajijwe n'inyamiramabi kandi hari igipolisi cari camuhagaritse kuwa 30 ruheshi guheze kuwa 10 ruheshi niho mugenzi wacu yamenya ko dosiye yiwe yarungitswe muri parake ya Gitega ivyo akaba yarabimenye nyuma yo gusaba inshuro nyinshi komiseri arongoye igipolisi muri komine ya Gitega Jean Pierre Ndikubwayo kumusubiza amatelefone yiwe ngendanwa akavyanka ubu icaha rudende cagirizwa uwakorera Isanganiro mu ntara ya Gitega nuko yavuganye na Bob Rugurika arongoye RPA ikorera mu buhungiro komiseri Ndiho kubwayo yishimikiza ko Rugurika yanditse kuri X no kuvuga yahoze yitwa Twitter amakuru ajanye n'itangwa mu kajagari k'ibitoro kuri sitasiyo ku mugwa mukuru wa politike ivyari vyatumye umumenyeshamakuru Gerard Nibigira ahagarikwa kuwa 30 ruheshi guheze uwo mumenyeshamakuru arahakana ko ata bucuti bafitaniye n'umuyobozi wa RPA iradiyo yari yakoreye imbere y'uko iturirwa
itewe igisasu n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi n'igisirikare inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryanse mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uko vyategerezwa kugenda, mugenzi wacu yategerezwa kubanza kumvirizwa n'inyamiramabi ariko ntivyakozwe. Ntiyanabwiwe impamvu dosiye yiwe yarungitswe muri paraki, uko akaba ariko twamenye. Umuyobozi mukuru wa radiyo Isanganiro Charles Makoto akaba avuga ko bibabaje kandi birimwo igipfungu. Umumenyeshamakuru wacu nta kindi akora atari igikorwa c'umumenyeshamakuru. Turi mu bihe bitumvikana kandi uko akaba ariko bivugwa na Makoto ahamagarira umukuru w'igihugu yama yashimye igikorwa c'abamenyeshamakuru kugira ngo ahaseruke. Amashirahamwe yigenga n'abarongoye imigambwe bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ibikorwa vyitwa iterabwoba biriko birakorerwa abamenyeshamakuru mu gihe himirije amatora mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ku bwabo ni amatora ariko akorwa n'abakora amafuti bama bagomba kwama banyegeza ivyo bakora ku bwoba bw'uko bohanwa. Basaba inzego zijejwe ibimenyeshamakuru gushigikira abamenyeshamakuru muri ibi bihe mu ntumbero y'uko amatora aba yatekanye. Bose baratangazwa ubu kubona ata kintu na kimwe kirashikirizwa n'urwego CNC rujejwe gucungera uko ibimenyeshamakuru bikora, rukanakukira ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru. Nayo mu bindi kandi nuko amaradiyo Isanganiro na Bonesha FM yanyiwe gukurikirana urubanza rw'umumenyeshamakuru Kenny Claude Nduwimana. Abo bamenyeshamakuru b'amaradiyo yigenga uko ari babiri babwiwe ko batabanje kubisaba imbere y'igihe. Urwo rubanza rwabereye muri sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura kuri uwu wa kabiri. Yari intahe y'icese. Uko bisanzwe mu manza zishashe mu ntahe z'icese, amaradiyo akorera mu Burundi ntategerezwa kurondera impusha zo kuzikurikirana, ariko umucamanza canke uwuserukira igipolisi canke igendereza nibo bashobora kureka abamenyeshamakuru bagafata amasanamu canke bakabanyira. Kuri uwa 16 Mukakaro, abamenyeshamakuru b'Isanganiro ndetse na Bonesha FM babujijwe kurondera amakuru muri urwo rubanza. Abo bamenyeshamakuru basohowe ahariko harabera urubanza barindira ruheze kugira ngo bavugane n'abashingwamanza. Mu kiringo c'amasaha arenga 3 kuva isaha 6:40 abacamanza bumvirije uwitwaye n'uwikekwa kw'icaha kubw'abumvirije urwo rubanza. Baronse umwanya uhagije wo kwisigura. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yasabiye Kenny Claude Nduwimana ihadabu ry'imiliyoni 2 z'amarundi no gupfungwa imyaka 5. Ingingo ya sentare izomenyeshwa mu kiringo kitarenza ukwezi kumwe, vyatangajwe na sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza. Kenny Claude Nduwimana abamwegereye n'abamuburanira babandanya biyamiriza ipfungwa ry'akarenganyo ritanakurikije amategeko, bagasaba ko arekurwa ubwo nyene. Indongozi z'u Burundi zararwije ingingo zibuza uburenganzira bw'abamenyeshamakuru muri iyi minsi, harimwo gutegekwa kubanza gusaba uruhusha abajejwe intwaro imbere yo kuvugana n'abanyagihugu. Nubwo hari amajambo umukuru w'igihugu Neva abona ko ibimenyeshamakuru n'amaradiyo afasha mu guhindura abanyagihugu mu ntumbero yo gushikira Uburundi buteye imbere. Abaserukira amashirahamwe yo mu Burundi, abaharanira agateka ka zina muntu ndetse n'amashirahamwe y'abamenyeshamakuru hamwe n'abatavuga rumwe na leta avuga ko afise amakenga kwirwirirana ry'amabi ariko arakorerwa abamenyeshamakuru mu gihe himirije amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije rero kugira umunsi mwiza ndetse no kugira ibihe vyiza.